Urazi ko tumaze imyaka 4 tubana. Sheri ndashaka umwana. Sheri ndakeneye ikibondo. Ushaka nkora kinone je bisigura ko ikosa riri kuri je? No Sheri, misi yose umbwira ngo umugambi w'Imana. Twako tugenda kwa muganga. Umva wewe wizera abaganga gusa. Abaganga nibona bahagije. Imisi yose umbwira ngo umugambi w'Imana. Kubera iki? Uburageze ko wihebura. Sheri ndarusha. Umva ikosa riri kuri je. Mbwira ko andambiwe ngende. Sheri suko kurambirwa. Ariko umwana arakenewe. Tukeneye famille. Nanje muhira barambaza. Bakubwiye ko yacu twebwe ari tutamukeneye. Sheri nkora ikibasi. Mbwira nimba wampaze. Umpe divorce nigiye. Kuguhaga. Ariko nanje umwana ndamukeneye. Mon bébé, umviriza chérie. Babe, nyizere ndagusavye. Ushobora gusanga impamvu tutarara umwana. Ni integuro y'Imana kandi ntituzi impamvu Imana yateguye ibi bintu. Please, chérie tureka ko ma stress ndagusavye. Nanje umwana ndamushaka. Kandi cyane. Okay? Hano gasho gushaka. Sawa. Turindira umugambi. Sawa. Karibu wahora. Wari mezi. Urazi ko ntobikora shusha. Shasha gute? Ahubwo rero bakikubwira. Aha. Urazi ko nawe na Chris. Chenye kivyakera kuri. Uvumengo nyene. Gusa nyene byarenganye. Nyene ndagutangura. Kandi birababaje. Shamiza. Ndabona ngo byikuraho. Ko uribuka? Quand on va gagner comment la quoi live na live. So byikuraho parce que le passé c'est le passé. Non ntumeze neza. Mbanye no kumibagara namwibagiye. Gusa ikimbabaje nuko nagambaniwe n'umugenzi. Nyene ndagusoma. Wabikoze ari umugenzi. Nayo nizeye. Ndavyo gusa senga bizohera. Kuko vyose nabizi bikorwa n'Imana tamana nta kintu na kimwe. So nawe nyene ndamwikura kandi umuharire kurya nyene vyahetse. Shana naramuhariye gusa navyibwije nuko nabonye Chris. By the way, wanyicaritse ngaha ntabwo wigeze unama n'amazi yo kunywa. Ushaka amazi? Nawe murasabye amazi bamuha amazi. Fata iki rero? Ibihari mabuja. Sanzu umbwira ati nubwo ngira jewe ivyuma nuko ndabinwa ndabitora umubuyi umucayi umamazi umashampanye ndavyakira uko bimpaye. Naye nese byose ndabe. Inde. Okay, bikerewe. Sawa. Usinzi. Mama tugusinzira. Ahubwo yari ingwano. Ni wari umuti yari ingwano umupira w'amaguru n'ukuri. Abasoro kwanda. Niko bimetse. Ega shena ndakuvuga. Horaje hiyo mu bigo byo hanze ugateba kuza ukibagirwa ko wasize ngaha. Ndakumbuye. Sijewe nakazi. Urakoze no kururanduhuye ariko hari icyo nashaka kubaza. Ariko rero ukuntu tuguma duhurira mu mahoteli nk'ibindemesha gose. Minsi yose ari kibazo nkunda kubaza ariko kanka kumpisha. Kubera icyo udashaka ko inza muhiri wanyu mbona huba mbona ingene ubayeho mbona imibereho yawe erega ndakubabaye. Sheri nuko udashaka kuntahura. Sheri je kuza muhira ni ingorane hambaye kandi hambaye cyane udashobora gutahura. Sheri je muhira mbana na musaza wanje gusa mugabo
arakaze gusumba ikintu cose, ndamutinya gusumba ukumva notinya ikintu cose cyo ngaho kwisi. Sheri ushaka kunshira mu ngorano, turiko turabitegura, igihe nicagera sheri nzogupresenta, nta wundi mfise atari wowe. Please nizere. Nakundi ariko urumva ntibindemesha cyane, uzobinyarutse rero. Ndiko ndabitegura sheri. Reka rero garuka. Sheri, y'amasengesho yawe narayabonye. Misi yose ndakubwira tuje kwa muganga gusa amasengesho yiwawe wizeye. Kwanza iyo service y'akazi ukora wambaye kunyahe. Aha mu Burundi. Just ndabitahura neza. Ese ko umugore wanje kweli? Kwanza ntaravyibagiye. Ibi ni biki? Ibi ni biki? Ibi ni biki ndakubaza? Si wowe ndabaza? Si wowe ndiko ndabaza ibi ni biki? Umuti witwa gute? Eske wibaza ko je ntize? Ndikirofa jewe. Kugira untege ibinini kweli imyaka 4 yose iheze. Ubumbwira iki? Sheri, reka basi ibintu tubivugane basi birangire, none ugiye hejuru nkuko ubona solution biya. Sawa, solution byose namaze kuyibona. No gusaba divorce. Bright. Ico kintu ubu kivuze kivuye ku mutima. Edaye nta bya divorce. Nzoba ndi wa mbere cyangwa wa kabiri. Ukumbona. Hey. Kwanza rero kanda gukuri inkoni ku gashitsi. Umviriza rero ico utaruzi. Jewe sinkeneye kubyara. Mbyareta yanje none kare. Mbyara ubwize bwanje bugende. Ivyo ni biki? Hego kwe. Jewe nabikubye kandi ubikuruguture mu mutwe. Guhera no musumenye ko jewe sishobora ko none mu ranje twonda byara. Nikimenya amenya rero. Ubu nukuzana imbara umuyaya, nimbari iki tukamuha amafaranga. Hama katuvyara umwana tukamurera. Ikibazo cy'amafaranga. Ivyo kwibwira jewe. Ntimuzozana umukozi uzogira Sha. Akateretse kabagasema. Jewe nawe tuzobira.
Anje. Hewe, agafu kanje kasesetse. Kwa? Uzi yuko mvuye gushwana na Bright? Sinzi ngo uno musi ntaha hehe. Sheri yamfashe. Uzi yuko yamaze kubimenya ko nkoresha imiti. Kugira sinzi. Mpamvu ndavuga ati sinzi rero ngo uno munsi nza gutaha hehe. Yangunduye twahora tuje ngaho yo sheri reka dusenge Imana izodufasha tukaremekanya haja ngaho harira ati Mana kubera iki wemeye ibikwera iko arambona mugabo aujourd'hui akaba kabaye basi nshobora kubiheba ndabihebe gute kandi n'ubuntu nta n'imigambi nta n'ifisi iyo migambi yo kubiheba je ndabihebe nta n'akantu na gatonya akayide kangana gutya je ko mfise abana babiri mbaye sinsa neza uri mu rugo egurasa neza hariho umwanya wo gukora ugakora n'umwanya wo gusa neza umugabo akamakubona kwaje uramva ko bwira ngo ngo aramaze kuvyara kabiri ngo n'imisi ntaje ngo usanga siko yishakiye kweki twitwa amaboko igihumbi none shica bugufi ndagude umunezero w'abagabo n'umwana utamuhaye umwana ndigiki cako kuyiwanya nishura ndigiki cako kuyiwanya Anje ikintu rero cyane cyamakinje nizo mpanuro zawe zidafashe je ntazofasha igikiye Edaya uzi ikintu nahisemo ku mafaranga yo wanje je naronse nkuye kumushuga dadi wanje ngo ni boss wanje niyo ngiye ukoresha narabiteguye ntako nzi ko bizoba ikintu rero ni kimwe nimba nzomuzanira umuyaya nimba nzorondera umuntu yarusha n'ubuzima yikenereye amafaranga nimba nzorondera iki sheri ndamutema amafaranga bamutema umwana gusa hama atuvyarire ndamuha amafaranga yigira stop uwo mwana nzobavyaye zavuye muri wewe kije kuba gwanje n'umuterwa nje birandaba sawa genda ubikora uko gusa iconzi coco hey sindi kubona ikizoba ube wenyine mada ube wenyine birarangerera aba bestorite sava bewewe ohora ndahari karibu shawa rukenewe cyane unyumvirira izuye oya tumubwirire rero sivyo wawe ewe makubone makuru narinde kumbwira navyumvise n'ikindi keke je ndashobora kugufasha turengeye ku byo twaciyemo byose je ndibaza no gufasha twirengagiza ibyabaye nimba ukeneye umuntu yagufasha kuri ico kibazo cawe je ndi ready really yego hani uraje ahubwo bidatevye tugende tujanye ubunyene umugabo wanje akiri muhira yavyemera atavyemera ategerezwa kuvyemera je ndi ready mada turasubira shiri tugende turi kumwe okay Quick. Okay. Rany, karibu wacu rero. So. Mon bébé. Ukira mwibuka ko mahanga yacu ari muri baba fait d'honneur bariko basira. Rany, imyaka myinshi se. oya si nyinshi wowe Ariko mwibuka bufu yawe. So, ntabwo twari twabikanye kare. Agiye ko tuza kuzara umuntu ashobora kudukorera ibyo gahunda yacu. Ashobora kutubyarira hama akaduha umwana tukajyana. Kandi twabiyaze ko nta kibazo nakimwe yani. Be free. Uyumve ko ngaho ari mu rugo. Kuko umugabo wanje ni n'umwana mwiza twaranabivuga. Kandi twavyemeranije
yavyemeye nibaze ko nta kibazo na kimwe gihari umugabo wanje n'umwana mwiza cane reka ndamubwira haja kuruhuka hano ibindi nibaze ko bizogenda neza okay Rany tugenda kureba woza ubwira nyene n'akamasaje uragiye nyene inda nyene aragukoresha ibintu utokoza pe umwana aguma avuga mu nda shaka papa shaka tantira kora ibi niyo mpamvu ibyo ndakubwira byose ukora ntubaze ngo uri umutima mubi ngo ndabibona ukuguhohotera ntanze kubirimo nawe urabyara wumva nyene biba bimeze cyangwa twarinda n'iminota nk'ibiri wumva nyene bibaze ntanze ko nyene birimo ahubwo nyene raba urakunyura no gusikire ngo azi usishika yinshi umeze neza ibyo bigambo byawe byo bisigaye biguma binshisha he uramaze wana mbabarire keke sije nabishatse n'umwana ashatse gukora ibyo ariko wa mugore urarinda urashobora kunyubahuka nk'uko jewe ukanterera imyanda ngo ni impunzu zawe ndagutahura yaba wari umaze no gutwara inda n'umusi umwe gusa novyumva urazi ko inda igukoresha ibyo utokoza kandi n'ikindi naco harimo impuzu z'umugabo umugabo wanje sinzi ko wazibonye urabuze imeze neza harimo z'umugabo wanje turumara ko je nkwiye kuba uko zo kugukorera ibi byose ndakumesurire nta n'isoni umenye ko nakuzanye ngaha kuri gahunda ivyo utanguye kwishira nkaho umenga urugo n'urwawe désolé idiote Yamete nahise yego kingi ni haje yego ni haje zana intebe harashushe sino kwicara mu nzu tuvugana namahoro ariho shari mu mpamagara ngo ndamukeneye yarutsa shari ndihuta Sada gufasha zana yindi cyangwa uricara hasi we Ari umugabo wawe tuvugana Hano Baby Bakafisa mushitsi Yase mama ngo arashushe Bafiseri yo urayazi Ashitse sanga. Leo ndashaka mudashaka kushaka. Wahagize bwishwa mu nzu rero. harashushe Keke, ibintu byo uzoroteka idashika. Je ntavyo nkunda. Bari gushika mu nzu ukaduha umugisha nk'umushitsi. Sorry vraiment byangoye kandi ndiko ndihuta umwanya hafise ikibazo Sawa. Sheri. Reka nawe mwakire. Yambwiye ngo arihuta ngo nicara Ibanze. Nta no gudufatira n'icuku mwa vraiment. Aha.
Anyway, ikintu kingenza si kindi. Kingiwe bimwe murabizi warayaze n'umugabo wanje. Ibiri mu rugo rwanje urabizi. Anje nawe ubwawe urabizi ibiri mu rugo rwanje. Mashamse ikibazo mudashobora kumva kimeze. Hazenze gute habaye. Masha, mu kwiyumvisha yuko Rany ashaka kunsimbura mu rugo rwanje. Aba ari wasubirira abo mugore. Ntabyo mushobora kumva. Ubu ngubu nije nsigaye ndi umukozi mu rugo. Muzi yuko ageze aha nterera impuzu ngo je ntimesura. Ntashobora gufungura indya jewe ntatetse. Umukozi ntagateke. Makaje ho sinzi. Umwana ambwiye ugira uko utabigize umwana arapfa. Umwana arapfa yo yani sinka mukange. Keke. Ibintu byose biri kukubaho. Banza umenye ubwa mbere d'abord ko ari wabyiteye. Keke wewe ibyo utatanze abandi bashaka kubitanga. Ni gute umuntu agutwara umunezero mu rugo rwawe ari wowe wagomba guhagarara urugo rwawe. Nimba ugomba kwisamburira, nimba sibijya byonyine ibyo byo kugutera impuzu, kugufata ukuna kuriya. Ndibaza ko ni bito kubizoza imbere. Ugomba guhagarara neza nk'umugore mu rugo. Ugomba kumenya icyo ugiye mu rugo. Ugomba kwiyubaha, ukoresha umuryango, ukamenya icyo uri mu muryango, ukamenya icyo uri umugore w'umuntu kandi ukamuha icyo akeneye. King, uranze kuri boyfriend kandi ndakubaha cyane. Ahubwo je nashaka gusaba ikintu ushobora kumfasha. Ndakwinginze ndagutakambiye. Genda uvugane n'umugabo wanje. Umumbwirire basi, musige mukoko tumaze kubanga twe tuzomufasha ibikenewe byose mpaka byare. Hama aduha umwana hama yimenye. Bitabaye ivyo basi. Umfashe ingene wabwira umugabo wanje. Ujya mukobwa yimuke, tumupangira ahandi, byose tuzomumenya. Hako yonsambura urugo ari honde. Keke wasuo muti. Ariko igice ndakwemereye niki. Jewe nimba rugana n'umugabo wawe turavuga nta kibazo. Kama twaganiriye nibisanzwe kuvugana. Ariko bebe je ndumva ntubandanya ndi muri ibi. Haraho ngiye sigara muraganira kumbure mwe muragira icyo mushyitseko. Hama wewe umenye kukosora. Wikosore umenye urugo n'ugwi wawe. Ni umenye uko uzorufata. Nimba ushaka kurusambura uzokwambana yawe genzuko. Nimba ushaka kuba ku rugo neza. Reka ngende muzigere murayaga hama nanjye nzoganira n'umugabo. Okay. Sawa? Merci kandi karibu kandi. Ndakwinginze uhinduke please. Parce que ingorane ziri hagati yacu sinava mu bwe babiri. Twese batutwo turabagenzi. Okay? Turazizi. Icyari gari kabikorera urakizi naswe bivuga yicaye haki. Ingorane mufitanye ikiki. Ani vyo rikaragira ni bito. Hazagira igihe wo mu bebe avutse. Hoho zo mu yaye. Emera uko byose nimva. Ni wabigize. Nukuri aho bigeze ubu. Numva je umutima wanje wamaze kudesida. Serinemeye kimwe gusa ahubwo ntazi. Sinzi ko umugabo wanje ari buvyemere. Ko kumva yuko nshobora kumubyarira agira abagore babiri mu nzu. Sinzi ko ndavyiyumvisha. Aho ngeze ubuje numva umutima wanje warusha. Habura uwonganyira nkabura umbwira amagorwa yanje. Kubera Rany ubu hageze aho niyumvira kwigenda basi ituma ivayo. Jesus my God. Ubwo mwana arononye urugo rwanje nanitse ko ari baje guha umunezero urugo rwanje. Ararusibije neza. Ubu mu nzu ntawe uteka ngo bishi. Kubera Rany ninda yanje yotuma ivayo. Nkabibona. Keke yacu mbona. Bon, cyo nakubwiye coco. Bijya tuzi ko biduha umunezero. Sivyo bitanga. Sivyo? Wewe ko wemeye kwihinduka. Umugabo wawe nta kibazo. Shanje akubwiye ko azogenda bavugane kandi razi n'abagenzi. Sivyo? Bazovugana. Ahubwo nawe hera uno munsi. Hinduka. Ube umugore mu rugo. Parce que nawe azomenya avuga ati umugore wanje yahindutse. Sivyo? Ure mugihe azobabibonye gutyo. Ivyo umugabo wanje azomubwira, ego azogenda kure. Ariko icyo cyo kuvuga batwaye amaraso yiwe hanze. Sinibaza. Mugana akubwiye niyemera. Nta ngorane atemeye wowe bandanye umugore mu rugo nco mbona ntihaje. My dear, ikagusa kimwe cyonyene ndagushimira. Ko ni wewe navuga ati fata nk'umuvyeyi. Fata nk'umuvyeyi amba hafi akampanura.
Asiko nayindi mu guta basi no moke ariko njaye. Kumpanuro za sherumviriza. Jewe wenyine azobaha intare. Ngiye gukora buri kimwe cyose nk'umugore mu rugo. Ibi byo kwitwaza nkeneye guma ndi mu myaka 15 zishaka gusaza zishaka kugira nte. Nivyo biriko biratuma urugo rwanje rugenda nabi. Naje nzi no mugenzi fisi kandi nari ngomeze gutyo umugenzi wacu. So kandi nawe ndizera ko bizohera zohinduka. Nyene nzokama hafi yawe yaba mu bibi nziza kunyene ndagufise kiwe cyane. Siri ubwo rero ngenda ko amasaha agiye kure ageze ko ngende gutunganya ibyo mu rugo mbanze meze amerageze hewe ndigire. Rany, ukuri ibintu uriko urakorera keke si byiza nta na gato. Basi ushobora kumuharira kugira ngo erega nawe ararushera. Ego ndumva wewe muri wewe yiwawe uri kurihorera sivyo, ariko nawe umenye ko mu mabazi. Je yaraje ngaha turavugana, arongera turanavugana n'umugabo wanje aradutuma turamubwira nawe genda ukore gutya na gutya. Rero nawe je ndabona ivyo bintu muri mwe je vyanandambiye ivyo bintu vyanduhishije vraiment. Ni hamwe nyene h'ubugenzi ariko wapi nari gutangara impamvu wampamagaye. Ivyo nivyo wari wampamagariye. Uribuka ibintu yankoreye mu myaka iheze. Karibu mama. Karibu. Merci. Kenzo na ameze kamate. Kenzo na ameze. Ameze. Kuryohewe. Reka kuryohewe. Kubera naduhaye kazi. Wow. No muri 2 semaines. C'est mariage. Ndumva gute? Mariage. Kuva ryari twigeze tubanye? Mana bisi yagiye tubanze tubiri. Aha. Ryari rero ndabishimiye. Tempo. C'est comme des Umviriza shuri. Ndiko ndiyumvira surprise nzo gukorera. Ikakunezera. Utazopfa wibagiye mu buzima bwawe. Surprise zawe ndazi n'ubuki. Nta kibazo ngaho. Sheri uzomugeze turi kumwe bro. Ndabishuye cyane. Hewe twe tujanye rero? Nta kibazo. Okay. Boss. Ubundi je ntabwo ndi umwana mubi cyane. Kimwe gusa nuko ivyo ngenda kubwira. Uhava umfata ko ndi umwana mubi. Mugabo je nimbuzi muri company. Nubwo mwanka kuma kiye kibanza c'imbere. Mugabo nuko uravye n'ingene nitanga. Je ubundi ndagikwiriye. Ibanga naye ndakuzanire n'inyabaki. Kandi ku mukozi wizera wa mbere. Wowe uzi yuko Rany ari umwicanyi ku rwego rwo hejuru. Rany ari mu kugira mariage n'umuhungu avuye i Burayi. Kandundura rero uwo muhungu bagirane mariage ni umufrimason kandi ku rwego rwo hejuru. Wumve ko n'umuryango wiwe wamwanse uwo muhungu. Hajyana bagirane mariage kubera ko baze baratanga ibimazi by'abantu. Wibaze ko na company yacu bagiye bayitangiyemo ibimazi twese duhomba akazi. Boss, iyo baruzi neza yuko n'uwa mbere bagiye bahereko ari wewe. Uya mukozi wumva kenewe? Uwo mukozi ntakenewe muri company. Ibyo bintu uri kuravuga urabifisiye ivyemezo? Boss, unyizere cyane unyizeye. Biruko. Agatwi kanje jewe kararutse. Kuva ubu ndafashe decision. Ntazosubire kwinjira muri company yanje. Ntazi vyiwe ntazi kimugeze. Kandi ayo makuru yatohoze neza kugira ngo ugire ivyemezo bifadika. Kuko na wewe sanze uri umubeshi. Bizokugaruka. Boss, nikimenyamenye ndaguhaye iminsi 2 gusa. Niho mariage yiwe izoba. Uzoburambira ibizoba vyabaye. Uzobona ibiri inyuma yavyo byose. Ariko wibuke ko yuko amategeko y'akazi nayo ariho kandi arakora. Ntushobora kwandikira umuntu ibarugwa imukura ku kazi utabanje kumuha attention.
ahubwo ndamwandikiriye imuhagarika kugira ngo dukore amatohoza nyayo yimbitse. Ivyo uvuga nibiba nanje nzoba ndabibona. Bosi nivyo birumvikana. Hama rero taha kuko nakayabagu nako wiwirirwe winjira kuko kayabagu kahitse. Usanseka yavyo. Anseka yavyo mayengo. Ngo twobanza tukinjira twakanaga. Taha kubera ivyo numvise ntakayabagu nta mudu nta na kimwe. Itahire. Ndakubwira mu yandi masaha turavugana ku telefone. Enda tuzovuga nico. Urega nanje ubu ndari umutima mifu. Urega na Jisi. Sawa merci. Hamujabadilika ni muhinduka. Wewe ibaze manya na gutelefone wewe uraba amasaha ushikira. Habaye iki wagize ikibazo yabaye? NC déplacement zangu kandi watsuka bigoye. Pardon vraiment. Nacho atari makuru. Nishamire ntabagurire rero. Ashingiri cyakuruzanye. Kimwe gusa nuko bihava bikubabaza. Umugabo bundi urabizi. Nta bujyajya Jeffis. Amakuru yenda kuzanira. Nayo mufiance wawe byitwa ngo nuwo mugiye kubakana. Bugiye rafashe umwanya kuyo kumushishoza neza. Ubuzima bwiyo bwite. Buya urazi kinogo ugiye kwishiramo wewe. Shaje no kuri birambabaje kandi cyane. Ensi wowe uzi kujya kundana na Ejide agakundana na sinzi nande agakundana sinzi na ba Blaze ni ndaya gusa witwariye uko rero no kuri kandi kudahengamye kudaciye mu ikorosi nta kintu zo butwara azi cyashaka gusa umushikani buraya genda kubwije ukuri uko nimwanashika inzu yawe azoyiraramo rimwe mu gatondo uzofite kusanga yagiye mu bandi bagabo ugihaye numwe atamuzi bosi wacu nifye abo bahuriye mu ibarabara nifye yabaye nazifitiye nkabangahe ututara telefone uzobimenya cyenda bekubwira kibaza ngo nubujyaje nuko nta bujyaje birimo kimwe gusa ndakuburiye hakiri kare ndakuburiye none ashaka uzonshimira okay uyu ni wewe fata urabe bien tegereza uwo mugore wawe akazoza. The fuck? What? Papa say, you know? No, ihangani sintabwiheze. Nashatse kubikwereka gusa. Kumbe. Ibintu tutitse kwa kobwa ngo tusaba kobwa ngo ni Burundi. Agize muri ibi ku buryo ndamufata n'amavideo akasamba. Keke. Kintu cyambere no kugushimira umbere nk'umuvyeyi. Kumbura umukobwa sinarinzi amanyanga yiwe yose yakora hano. Uzireke ngira nkore. Nka action dans ma vie azofata ibagiye. Chamindura hotel ejo mpindura itike direct isubira Amerika. Umuhimbiri uracha turaja ngaho tuga ngo uraza amafaranga maze kunjya jewe. Uza amafaranga maze kumurukira jewe. Uzi ivyo maze kumukorera. Uzi ibintu maze kumuhongo njya mu shenzi none ngizi video. Iki ivyemeza singibi. Ubazo kwitwaza iki? Ejo direct itike narudia Amerika. Merci beaucoup.
ibintu Rany umugiriye urabibona wewe. Keke, umutima muwo ukura he wewe? Kwe kumeza uko. Je menya n'ibyo nawe ukurikira. Ego kweri, ibyo uri kurisaza ngaho nibiki? Ego ni kuri kw'Imana. Rany afata indege aje muri Amerika. Nkiri ngaha jewe. Nzoba ntakitwa Keke. Nkora ibishoboka byose. Byo nibiki? Zo munkwe zawe ziki niki. Mbabarira sha. Ubu nanje ni mu ndungi kenjeyo. Keke. Ubure turaba BFF wewe manzi. Nuko nzohava nzari ibintu ntazi. Ave baje ko je nawe turi kumwe. Reka amafaranga aho sha. Kandi rero ikindi naco. Umunwa ushire kwikare ni gufuri. Kura ngaho sha tugende. Şeyim dokterin huşa. Biraz kunda nako. Ibira pa ofisi ndingire kwati. Kafuye panze. Heyo kwanza takubaje kutakitonda n'amahoro. Wanyu biroroshe. Twose imisi nganuka. Ubu nje ngaho niyahuza akazi buri kanya singyame sindonke singirente. Ubu abagiye bahabwa amapeti yo kuba abashefu n'abasheftene. Ibyo seje bindabamenye. Keke. Ubu rero kishabuzo n'umugenzi wawe kora ngo bamudugije vrema. Keke wawe yotera imbere. Rany karibu. Vuga neza. Nita nibiki? Uragwara? Anaje namukoreye iki? Niza habaye ikivuga ndagusanga. Maraje. Agazikaete. What? Chris ndikunda murondera. Maria nisigaje iminsi mirake kumuraba haba noramo. Yo, shushu ihangane sha ureke kurira. Ivyo byashitse kandi niwe ngashaka wohinduriye. Oya. Izi kuvuga ngo byose ubunyene byahagaze. Ubu rero bivuze ko na Chris ubunyene yamaze kurira indege. Oh my god. Shiri umviriza, mvuze ndakubwiye kwanza. Uhakurira. Nubwo wemeze gute ndakutaho uhakurira. Umviriza. Ntusubire muri koma ndagusaze. Shiri urondera ukuntu byose ubyikama byose bihire ndakwinginze. Twari iki? Shiri ihangane nuko byabaye none wohinduriye. Wabyibagiye ntibirarangira biracaza akari inyuma karahinda.
boss nibiki wewe waje gukora iki ngaha si wowe uhejeje kumpamagara nyine ngo urafise ikibazo n'inyaruki jewe keke ndaguhamagara jewe none telefone yawe ikoresha ndi wundi Mana. si wowe nyine jewe keke ndaguhamagara jewe ushaka kunsenyera urugo rero ndagowe ushaka kunsenyera urugo abo urafise urugo wewe warambariye ko ufise umugabo umviriza boss reka kurinda umbaze yuko nabikubwiye cyane ntabikubwiye please genda hama tuzovuganira hiyo nye dora tubananira cyahe ku kazi boss ndakwinginze n'ukuri usha boss mbabarira ugende bose tuzovuganira hiyo ntusambure urugo ndagusabye umviritsa kirazira kubiganisha jewe Sorry. Kumbe twarose umushatsi. Kutari wambuye none. Boss ni sawa. salama kabisa namahoro Namahoro. okay jewe nitwa Makoto nkaba ndi umukoresha y'umudamu wawe nari nifuje kuza kuraba ukuntu yifashe kuko amaze iminsi adatonda ndabe ko akomeye nk'umukoresha mwiza ababaye abakozi biwe mumeze neza none Turashima mukuru. reka rero ndabasezere ariko none wowe uzotonda ryari jewe kwa mbere umuntu ndashobora gutora ivyo ndimo vyoba vyaheze kwa mbere okay rendi niba reka rero ndabasezere Sawa boss. Ego. salama hanza muherekeze Bo muherekeze nta kibazo. Sawa. Rany? Nije. Sinzi ikintu kinkanze. Sinzi ikintu kinkanze. Sinzi. Ubugwanyi burasaje. Gira buke buke. Mwana ameze neza. akosa kagaye urashaka kujyana ku mugabo w'umuntu nkuko ku mugabo wanje je n'icyenga urashaka kumujyama ko nkuko Gamaso! Ntasore. Urakubita umugore wanje afise inda. Wewe imyaka ine yose iheze ivyakunaniye kuvyara. Ariko uyu afite amaraso yanje. N'undi munsi uzohirahira umwigerezeko. Uzoba uri kurondera jewe. Ubu nyene we vyarakunaniye. Ahubwo narizi ko uzogumana ubwo bugumba bwawe. Rany, tugende.
Rany, ndagusabye mbabarire ibyabaye. Ni ukuri umutima wanje urarusha kandi uraremerewe cyane. Ndagusabye mbabarire ku byabaye. Rany, umutima wanje urababaye kubera ibintu ndiko ndacamo kubera wewe. Rany, nawe waba uri mu rugo ukabona ibintu biriko bikubako mu rugo rwawe, umuntu ashaka kugusenyera gutwara umunezero wawe. Rany, ndazi ko nawe vyokubabaza. Ntushobora kwiyumvisha uburyo mbabaye. Ntushobora kwiyumvisha uburyo numva umutima wanje wamaze gukomantara. Eske wowe niwo mugenzi nawe nizeye wemeye kumfasha ukambwira ati keke kubera ibibazo urimo ndakeneye kugufasha iki nkakwizera ukaza mu rugo rwanje makuga twayinda y'umugabo wanje. Rany, ibintu nkorera birambabaza je ndageze aho numva ko umutima wanje uraremerewe sivupe umutima wanje uraremerewe ndageze aho mbura basi nigene nihangana nimba ndinze ndakwegera nkanza kubikubwira menya ko je ndarusha ubu buzima ndaburushe je ndarusha. Urumva ko nawe umutima wabaye sivyo? Uribuka ofete urazi kubura akazi après 2 jours ukabura na mariage kandi ibyo byose wabikorewe n'umugenzi wowe wita ngo n'umugenzi pfamfe ego wavuze ko nje kugufasha mbwa ntabwo wari uzi cyari kinzanye naje no kwihorera nyimba ibyo wari wakoze byose wari uzi ko ntabimenye narabimenye uravyumva kandi n'ikindi naco nayandi uracayabona we tuza ramye. Rany, gahunda ibyabaye byose nkanze nkagusaba imbabazi ku byabaye kujya kumbabarira ko ari uburyarya ariko gamana ndakubwira naje urugo rwari kumbera sivyo kandi n'ubu rugo kumbera niyo mpamvu nakubwiye ati icaruramvye nayandi ariko arazi ushaka kugenda buke buke kandi ikindi nokubwira nuko wokwicara ukaramvye. Ewana jibi ibintu byo muri iyi nzu jewe biranduhishije ndarushe jewe. Chérie? Chérie, je ndiko ndatangira je ku kazi amasaha yageze. Dekura. Right. Chérie, ni biki? Wowe no kunkorera ibintu nk'ibi. Wowe no kujya kuryamana na Rany. Je nkarara muri salo ijoro ryose. Ibyo wawe biratahuritse neza. Kandi ngaho ukaja ukaryama ikirukaronka nukuva wanavuye wabyibusha. Warabuze ikintu wokora basi kugira ashobora kutuvira mu cyumba basi asohoye. Keke. Nta majambo menshi nshaka kuvuga amaha gatondo. Ntumvyurira kabotse. Uri ibyahitanganye? Ubu nyene uravyibagiye? Si wowe wamuzanye? Kumba wari ubikeneye. Kumba wari ukeneye ndakuzanira umuntu uzoza urifashisha. Siko? Ubu jewe rero wantereranye. Wabonye yuko ntakiri umugore imbere yawe. Usigaye mbona nk'iki mu maso yawe burya. Nico nkeneye kumenya. Umviriza, umenya kujya rugiye kuguha amaraso. Jewe nanje ari wasinye. Umugore wawe ni jewe nta nikizobihindura. Ivyo rero wibonekesha kubera ari wari ngaha. Umviriza. Sheri none ukavuga ko dutanyoye cyane. Asara giye. Sheri. Nene nagukoreye wowe. Ntabwo nshaka cyane. Icyayi. Manzi shuka bigatwara. Garuka. Wari wagitetse icyayi. Ariko ndikishira. Amazi basi. Amazi. Icyayi bagihetse. Nshaka amazi. Garuka ndakubwira garuka ndakubwira. Nako mubwira ubishiramo inzigo. Aya nange wakuzaniye amazi. Isubuti byaraheze. Isubuti. Iyo byaraheze gushaka kugura.
kimwe n'ubuyi butagira isukari. Reka ndakubwirira. Umengo sinzi. Ubundi cendi iki hoho nganahe ubuzima buba abakobwa ducamo hari igihe twe tubwitera bivanye n'ibihe biduhenda bigatuma dukora ivyo tuzicuza. Ubuhemu bwanje nabugize ibanga imyaka ine yose nubatse, ariko ubu ndabona ndi ku musozo wavyo, byose vyambanye ubusa. Ndicuza nkumva no kwiyahura basi nkava ku iyi si, kuko simbona ko ndo kubabarirwa ku makosa yanje. Oya, ariko ubundi ndamwegereye umugabo wanje ntiyomparira hako niyumvira ibibi gusa. Singiye kwisamburirako kuko ndazi ko umugabo wanje ankunda kandi nanje nkamukunda. Makoto, Edaye nta n'umwanya wo kukwita boss. Ikintu kingenza ngaha ni ikintu kimwe. Ntiwibaze ko ivyo wakoze ryari gatatu nabonye. Ndiko ndakubye ati guhera isaha n'umunota. Akazi kawe ntako nshaka, ntako nkeneye. Ujya musuza mu rugo, wari twuje kunsenyera urugo rero. Bewe abagabo nka mu mwabaye gute? Ndakubye ati guhera isaha n'umunota. Umenye yuko nobaho, wowe udahari. Kandi umenye ko nobaho ntagufise wori giki mu buzima bwanje. Guhera ino saa n'umunota umenye ko akazi kawe nagahagaritse. Fise umugabo nkunda kandi ankunda, ndakwinginze ivyanje nawe bihagarariye ngaha. Wibagirwe neza ko wigeze guhura n'umuntu yitwa Kelly. Singukeneye kandi sindawukeneye mu buzima bwanje. Ariko burya barabivuze, ariko abantu mwibagira n'ingoga. Nanje ngo abakobwa mwibagira n'ingoga. Uribagiwaho nagukuye uza gusaba akazi muri company. Urazi uko wasa ndagukura mu bubi ndagushira mu bwiza. Ubu rero urambwiye ngo akazi kanje ntugakeneye, nuko kagutunze. Nuyo wita umugabo wawe n'umukozi wanje, kuko wafata amaheri wanje ukamushirira mu kinyegero. Rega byose ndabizi. Harageze rero kubusuzugura. Ntushobora kugenda ariko ugasiga utansuzuguye. Ibigukundiye Kelly, ivyo byo kugusuzugura no kutagusuzugura ntibindaba, kandi amafaranga nayo wawe sayi wanje. Ikintu kimwe ndakubwiye, nibuka hanagakoye ugomba usubizeyo. Nsubizayo rero bakaza kuntora. Hindura ibihinyu musubizeyo. Ico nakubwiye nico nyene. Iyo warutswe nibaruwa y'ukudemisiona akazi kawe namaze kwishikana kuri office, ushaka kuzosinya canke ureke. Bosi jewe ku mugabo wanje no kuzingazinga neza no kukwicara nkwica. Nonde bose sindawukena mu tuba bwacu unyibagirwe neza. Imisi myinshi kweli. Kuvuga yuko nagutelefone inshuro 10 na zingahe zose aperi, ndavuga ati umujama yabaye iki? Je wandonde ndavuga ati reka nje kumunywera kabisa. Ndiko cavuga ati reka ko mvuye ku kazi hakiri kare. Ti
reka ndakurindire ngaha kugira tuvugane. Urazi ko mfise akantu nashaka ko tuvugana. Yego. Ndabizi ko iminsi yose mfite bishasha. Ni hatari mwene mama. Bedoyi umuryango umeze gute? Shaking, umuryango umeze neza vraiment turaho turashima. Naho usanga hari ibindi byicanga. Ni naco gituma nashaka ko tuvugana. Aho ni sawa. Umuryango umeze neza, ibindi bintu byose bibara amahoro. Naho hatabura uducamwe nibaza ko abari sawa to. Cyane gushima Imana. Ariko naho biruko. Harakantu nashaka ko tuyaga. Urazi ko nari nigeze kugutuma ko kansanga mu rugo. Tukavugana kubijanye na madamu wanje. Akubwira ati mwe bw'abagenzi twiganye ko bose bibaruse nanje bitaracamwe. Burya rero urabonye ivyahitanganye byose. Ubu nujya wundi Rany. Ntabwo kubona ibintu by'amakenga. Bitinda igeze kure ariko ndabona ibintu by'amakenga. Kuko maze kubona ibintu bitangana mu rugo na madamu wanje. Bazi ko yambwiye ko ashobora kuba banajyamana n'ujya mu boss wiwe. Right. Rany. Hari bikuncangane ntako numva neza mu mutwe. Rany, madamu wawe, boss. Bright. Jewe numvise ambwira ati burya uyu mugore wawe asigaye agena na boss wiwe. Tibijya byose ubona agenda azinduka agenda agataha bwije tibaba bari kumwe. Mugabo je navuze ati sha naho bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru sindi umwana muto. Ndiko ndakora amatohoza yiwanje buke. Sorry, kenda gake. Nifuza ko utajyana nyabahururu. Rany urabona ko hari ukuntu nyene byagenze. Ndifuza ko genda buke nk'umuntu w'umugabo. Gende buke ntiwumve ivyo avuga. Ashaka ko agomba gutanya n'umugore wawe. Genda kuri amatohoza neza yimbitse. Umenye buri kantu kamwe kose. Umenye nimba avuga ukuri cyangwa ariko avuga ububeshi. Wibuke ko abadamu nk'abajya nabo kiya kibanza madamu wawe arimo nabo bifuza kugishikamo. Wibuke Sara umugore wa Abraham yavye ku ncoreke yifuje kugerageza uburyo bwose yigarurira umugabo wa Sara. Nawe niyo mpamvu sinshaka ko bigushikira. Ndifuza ko ugenda intambwe ko yindi kugira umenye buri kantu kamwe kose ntujyane nyabahururu. Shaking, ivyo mbwiye nivyo kandi nanje ntegezwa kubigendera. Nkuko nakubwiye urabona kameme ndakuze sindi umwana. Ngiye kwikorera iperereza ry'uwanje nyene amatohoza. Kuko yaba Rany canke madame swati Rany ashobora kuba afise inyungu ziwe. Kuko maze kubona ingene bimeze na madame ashobora kuba afise inyungu ziwe. Rero nk'umushinga ntahe ngiye kubiterateranya nige buke umwe ku wundi. Ndazi nzotora umuti. Ndabizi neza ko bizogenda neza. Reka twinwere ntaco je ndazi ko byose nzobitorera umuti. Karagaciye mu ntaco. Wenda kwizeye. Kandi uri umuntu w'umugabo. Ibisigaye navyo naho ntaheruka kuzi wawe. Narakubwiye utegure madame wawe. Muzoze mu rugo ni karibu wanje haragendwa. Ko biri kose umwanya nzowurondera dusangire. Kandi vraiment na madame arambwira ko abakumbuye naho birubuka byo byose. Oyo mwanya n'umwanya turakugwamo. Wewe gusa witegura umwanya n'umwanya. Madame wawe muzane kongera tuba umuryango ushitse. Hakintu kibabaje mu buzima nko guhema. Ni kenshi cyane nakoze amakosa ari. Nkabura aho ndayihani. Umutima w'umuhemo buri gihe wamubura amahoro akamayiyagiriza ahari hose. Mu myaka ine je nawe tubanye twayibanyemo mu bubeshi. Urukundo je nawe twari dufitaniye wowe warufise gukuri uwundi akagira go bubeshi. Ego ni vy'ukuri je ujya mu bosi twarakundana kandi iki gihe cyose ubona twamye dukundana. Nibi byose ubona dufise ngaha byavuye kuri bo kandi nibaze ko nta kosa ndabifisemo. Ubuzima je nawe twatanguranyemo warabubona. Ubwo ari ubuzima budashemiye atakintu kimwe dufise. N'amahera yo gupanga katubera ingorane.
ego umutima wanje urababaye cyane ariko umenye ko nawe wari ufisemo uruhara kuko nta buzima twari dufise kandi ibi byose nabikoze kubera wowe. Ico nshimira Imana nuko yampaye umugabo aciye bugufi kandi azi urukundo ico arico, utigeze uraba ku makosa yanje ariko uremera urandengera. Urugo rwanje ko ari rwaba rwarasenyutse iyo utambera umushinga nahe w'akarorero. Umugore w'igifu nkanje ntabwo nayo nkwiye umugabo nka wewe, ariko byose ndabikesha Imana. Mushinga nahe wanje, isezerano naguhaye nuko nahisemo kuba umuvyeyi mu rugo, nahisemo kwibaruka nanje nguha umunezero nk'abandi bagabo bose baba bifuza mu rugo rwabo, ngo nisamburire ko ndabibona. Ndakwinginze imbabazi zanje uzakire. Sishobora kubaho ntagufise. Naratahuye amakosa yanjye, naratahuye ubupfu bwose nagize, ariko ndakwinginze imbabazi zanje uzakire, umutima wanje ushoboye kuruhuka. Umunsi wa mbere duhura je nawe tukagirana mariage, nari nzi ko ariwe tugiye kumarana urugendo rurerure mu buzima bwacu. Niyo mpamvu imisi yose twashwana ntabwo nashira imbere kugukubita cyangwa kuguturubika. Ndazi neza ko hari urubavu rwanje. Ikintu ca mbere namasaba Imana kwari kukumpindurira kuva urukundo rwacu rutanga, ko je nawe twogira urugendo rurerure, kandi Imana iranyishura. Kuko igihe cyose ndibuka twashwana ntabwo nashira imbere kugukubita cyangwa kuguturubika, ariko kuba Imana ikumpinduriye ndabonye ko Imana ikora. Abagenzi banje bose barampanura, bakingi nabameshaki bakambwira ko uzohinduka, ariko ndabibona. Sinari nzi ko Imana yakora ibitangaza wewe ugahinduka. Ndaryohewe mu mwanya kubona ko wicujije ugasaba ikigongo. N'ijambo ry'Imana rivuga ko uwemeye akicisha bugufi araharigwa. Jewe naguhariye by'ukuri nkibona ko utanguwe kuja mu nzira atarizo watanguranye. Ndazi ko uri umwana w'umuntu nanje ndi umwana w'umuntu. Ubuzima ico bukwigishije urabonye ko byose atari amahera. Yego natanguye ataco mfise, ariko urabona ko buke buke Imana yagiye irampezagira. Ibi byose byogenda mugabo urukundo rwacu rukabandanya tukaronka umuryango. Kunyemereye ko tugiye kurondoka, ndashimye Imana yo mwicurira ishuri. Ibisigaye byose Imana izoduza ati. Thanks God for another blessing. Ndizera neza ko umuhezagiro wanje nawe uzobandana neza neza, kandi nizeye ko ugiye kumuca kibondo. Imbabazi ndaziguhaye. Bashaka ino musi wadukoranije na madame kumbore ngira hariho gishasha. Ushaka kuba wibagiye wewe ubushize rero ntabwo warikaranye madame namoza. Nawe uratera surprise kwe. Urazi na sheri wanje ndamuhitanye ambwira ati ntaritegura mwanda, ambwira ati no reka tugende ko barinze badutuma ko nabone. Urabona ko na madame yibungenze vuba turonka ikibondo. Tegura baby shop. Okay. Mungo nayivuze ikatari surprise. Bright. Y'abagore bahuye bafise ibyo mabiyagira ntitwashobora. Reka twinywera.
hama ngira baramaze kubona ko je ntatisezerano wasabye zana madamu singwi madamu she abakora kuri kramye nakozanye ariko hari ikintu nyamukuru nashaka kubwira muri kumwe na madamu hari surprise ariko ndifuza ko imbere yuko fungura surprise yanje muze kuba mutuje mumva amahoro ndifuza ko mutazagira ihungabana ariko ntimugire ubwoba ndiko ndarota cyane King ibi nivyo wampamagariye Bright relax no uraza kumenya buri kintu kimwe we nagusabye gutekana please buri kimwe cyose kitosobanuka ndazi ko byose biragenda neza Keke ndagusabye umwumvirize uza kumenza singene bizagenze ibintu ntibishoboka na gatoya ibintu byo mwaduhamagariye ngaha Habibi, tekana sio? Tekana tumumvirize tumve ikibazo afise. Ushobora gusanga byose basi byari bikenewe. King, ibi warubitse? Rany, wowe urakomeye neza. We ntiwavuye muhiri wanje, ufise imbaye. Ukambwira ndagusigira amahero uje kuri vax. None uburadagambye uraje n'ibitenge mama cyangwa uje kumara amazi. Mbeho wari hehe? Wari mu Burundi wewe? Amezi ane yose araheze ntakubona. Uje kumara amazi. Telefone yawe ntiyacamo. Narabaza sinabona n'ivyo wawe nta n'ivyo wonze. Sheri, ibi wowe rubizi? Right. Nabasabye. No. Wewe, jewe ico nkeneye, nta kintu cyo wanshaka kumviriza. Nkeneye umwana wanje. Tigezwa kumunyereka. King, nawe nimba ubirimwo. Ubirabe neza ntibiguhitana. Kuko jewe ntavyo ndiko ndatahura. Sheri pardon. Ndi kwizera ko ibintu byose biza gutahurika nimwanyumviriza. Mugatwumva niyo mpamvu nabahamagaye. None basabye ko umutekano ariko muri kungora. Uyu mukobwa yagize ibyago byinshi. Namwe mundazi ko muzagusobanukirwa. Nibyo igihe nantwe tumubona twatangiye ko namwe ko ratangara. Ko muri ati twashavuye ko mwashavuye no munsi. Kandi sindabagiriza ntabwo ari kosa ryanyu. Ariko n'umukobwa ntabwo ari kosa giyiwe kumbure maza kumutahura. Igihe yaheruka avuye iwanyu yagize ikibazo agira accident. Agize accident aje kwa muganga ariko baramukurikirana inda iravayo. Agira ubwoba bwo guseruka amaso yayo. Namwe ngiramaza gushobora kumva n'umukobwa yagiye ariko ntiyashoboye kwihangana ngo aze ababwire uko byagenze. Rero imbere yuko yitahura canke yakira yari yumvire ko za kuba sigurira uko byagenze ngarabona fataho ari bubace kandi araza yasigurira nkubwira jewe nta kibazo n'umugenzi wanje bajya n'inshuti zacu tuzogenda tuzobasigurira nuko rero kwiyumvira ko no bahamagara muri kino kibanza tugande basigurira nta kindi kibazo cyahabaye telefone barayimutwaye ya nuko byagenze. Habibi, tekana tumumvirize ushobora gusanga ari gafite ikibazo gikomeye. Okay? Sawa. Ngaho tubwire twumva. Nuko King nyene yabibabwiye. Naragize ibyago gusa narumvise ubwoba bwo kuza kubabwira bivanye n'ingene twari tubanye. Naragize ibyago ndagwara nagarukiye no kinogo cy'urupfu. Mugabo Imana yarakingiye narakize naho bitashobotse ko umwana arokoka. Nukuri nararondeye ingene noza kubibabwira ndabibura kubera ukungene twari tubanye. Keke nawe urabizi twari tubanye neza ntibyari gukunda guturukira ngo nze
kukubwira ngo nagize ikibazo kunuko sinibaza ko mwovyumva niyo mpamvu bahisemo kubatireka mbanze ndindire nkire neza zobone kubarondera ndababwire mugabo naho nyene vyakunze nahisemo kubanza kugenda kuvyiganira kingi cyo bashaka nuko mwumbabarira n'ukuri mumbabarire kuvyo noba narabakoreye vyose ndazi ko tutabanye neza ndazi ko ntababereye umuntu mwiza mumbabarire rero n'ukuri muzoba mukoze nanjewe ca kiranyagira umutima wanje nta mahoro ufise ukuri muzoba mukoze aho ngeze niho ndara nta ufise mba kwera sawa Rany twavyumvise kandi jewe na madame imbabazi twaziguhaye rero byabaye byarabaye ko atawufise urara ngiye kuvugana na madame tuzagufasha ukuri muzoba mukoze sheri sivyo genda uruhubuke baza ko kingi kugira mubonane uraza haba ari ejo canke hirya y'ejo zomushikire kingi nawe kukaza arahazi ikibazo cawe nzoraba ingene ndakigufashamo nta kibazo sheri ibaza ko ari sawa kingi naho bigoye kwakira ariko nawe warahabaye nk'umugabo ndumva ko wagize icyo umara burya uri inshuti magara hama reka tubandanye umunsi reka ugende neza na madame wawe karagaciyemo